ibintu byose genre twebwe ntidushaka kuyimenya oya ivyo navuze uri sure ko oya kurandenganya navuze gutse suramwe neza ko navuze ko nimenya ico kiganiro raza ahantu kiri ku mukubito twakorana turi babiri gusa carapfuye wavuze ati nje gano cyapfuye naje ntibuka niwage posta jenzo je muri commentaire cyapfuye ama rero kabajya abakobwa bandi bavya yaba ujya ntuze bajya bandi bavyariye imuhira uravyumva igihe navuga ko yavyariye imuhira ntibibaze ngo hari inzigi birimo canke nikita ngo yavyariye imuhira kuvyara n'umugisha kuvyara niteka hari abantu benshi bafise amafaranga batararonka amahirwe yo kuvyara hari abantu benshi uravyumva nawe ikibazo ufise ku bakobwa ba YouTubers nakibazo nakimwe dufite tubanye neza reka nabutse ba YouTubers bose we kora twumviriza mbere kuri Minouche turi kumwe kandi bose twamatwari mu press conference twamatwakora ibiganiro hypocrite mu biganiro baramutse bose turara bose ndabaramutse ngira uwo tutumvika azinga vyagenze warasavye pardon kora waraburi kwa dekonye ndagisavye Delice urafise amapreuve cyane ivyo uvuze yarabimbwiye numva urafise inkuru wewe ibintu navuze muri bino bintu ntitubizi ko ari abantu bakoresha abantu bagaje guhenda abantu ngo inge ntaguciriyemo bagaje guhenda abantu ngo je ngo mpemba abakozi 15 12 ugasanga bose nta na déplacement bahereza rero abakobwa ba urumva ngo twa turi inzu ngo turi hango bikini biki nakimwe ariha uravyumva ugasanga n'umujournaliste muriga murabona shining azana taxi vere gukora interview cyangwa agafata moto cyangwa nagatera ugweranda ivyo aravyumse muri Magic TV nabajije muri rusangi muri noze ivyo muri Magic TV navyo nyine turafise amakuru yiwanye nagere tuzoyavuga uravyumva ivyo vyuko bazana taxi vere ni bande bazana taxi vere sawa ikindi naco mvuze yuko Delice ari umu ex wa Akes mbambeshe nta mapreuve ahari namafoto yabo ndabona utashize ifoto amakuru yazi cyane ayuzi amakuru yazi cyane sawa mvuze ko Delice akurara mu party mbambeshe simbambeshe ntibagikunda sawa numu ex we peut-être ko ushobora gusanga inyuma y'ikigaza barankanye ivyo ndiko naguhagura rero ubona ifoto nanje sindavyemeza ko nta foto nabo ni bush sishobora guca ndabizana mu kiganiro kuko ni bush aba ako barahebaje kandi ari bush wowe ubizi gute bakunze Magic TV mubenze gute murakomeye kuri mikoro kundo Ange Minouche uko mubibona habaye ikiganiro cyo ndabose urabona ko tutari mu studio n'umuntu twakenyera atubwira ati ana musanga hondi kora twatumukeneye tumusanga hari reka tumwakire rero boss urameze neza je ndameze neza bon kazi na boss urakoze ukambwira ko je navyo nabona ndabona mu mfuko ubu bossi umuntu wese mu bossi wiwe gaye umbosi wiwe yivuga ati wewe bossi wawe ndakuramukije apana kunyita wewe bossi wa gaye ndakuramukije Minouche ndamutse Scott ari inyuma ndamutse abakunzi ba Magic Channel bose n'abakunzi ba entertainment yose muri rusangi ndabwira ati umwaka mwiza kubazokira muri 2022 twifuriza no gusozera umwaka neza kubazokiraba muri no fin ya 2021 arabanze kwibona muri 2022 tubabwira tuti yala mwaka mpya mukaba bamereze ibintu byose mwari mwifuza ariko bitabatuma mwibona canke nawo bibatwara mu bicumu gere yanka abantu bibona gere kuki udoshima ko umuntu abo wari hama inezererego rega kwibona muri mu byatumye shetani ava mu ijuru kuko yibonye yuko agomba kungana n'Imana acaja guhenda Adamu na Eva kwibona ni ikintu gikomeye haro kwibona hariho kubesha byaratumye shetani navyo nyene umva gaere ntabesha rero inde jewe birashika rimwe na rimwe nkabesha ariko kubesha si vya bindi byo kuvuga ngo ndiko ndishura umuntu oya ni bijye usanga turi mu mablage ugasanga nyene ugasanga haragakuru nyene gatwengeje nyene ndateye ariko vyongeye hari yindi bita amatipe ya mensonge sinzi ko bayazi hari ico bita mensonge sain izo ni za nk'akarorero ka mensonge sain nk'ubu Scott agomba kukwica wewe araje nga ariko arakwiruka ko n'inkoho ariko arakwiruka ko gaca mbaza ati Minouche aciye he we waciye urumva jambwa ati Minouche ndagutera inkoho amarukanye hari kandi yaciye hari izo ni mensonge umva rero uko kubesha kwiwanje gutumye ubuzima bwawe bukira uravyumva iyo rero niyo mensonge sain
niyo nkunze kugira kenshi na kenshi atari cyane amasigaye naho ni amablaga sanzwe tu ariko mubisanzwe ibintu bitonze ku murongo Juste Gael mezu kunyene ndashima Imana ko nabikimeze kandi ndayisaba sinzohinduke kuko ngo tout change ngo sauf les imbéciles qui veulent pas changer ariko imbécile kandi uko bigenda kose oya kwico kintu bisigaye byose mu buzima birahinduka wanashaka nako ga dicton ushobora gusanga kata gafise ibindi byinshi bisigura ariko kucerekeye ico sinifuza guhinduka safi ndanababwira ko mumbabare ko nani bagiye kumubwira ko aberewe cyane Gael aberewe sana mama merci sana nakwiganye unapendeza sana asante sana na navyumvise mukuza kwambara ico kirato n'ibirato twese twambaye ibirato bisa vaida Air Force turashushe ewa bifise impwemu tubusazi Gael reka tugende ku ndakunda ukuntu ukora ku mukubito urasi ukuntu Gael ni wa muntu arashobora gukora akora ibintu bike mugabo ivyo bike ana bari bombe zatarije namyamve mu tipe nibiki gaba twirirwa ariko arazana kamwe ibombe yishana akajana umuntu twese tutigeze twiyumvira ariko ukuntu sinzi kuri abibona hari gihe tuba dusaba abatumire bamwe nko muri insomene ugasanga uwo mutumire araha Gael ko zona aratuzaniye umuntu umwe twese tutigeze twiyumvira bombe ya hatari kandi rero ucu ndambwira impamvu wamana abakobwa cyane mu batumire bawe why fisi ibiganiro birenga amajana 256 muri ivyo 180 n'abakobwa abakobwa nibaza ko mu ivyo biganiro nibaza ko ugereranije sinibaza ko fisi ibiganiro bijana by'abakobwa ariko yo Gael ego nivyo ndiko ndakubwira bagende baturabire ego Gael afite abakobwa benshi oya ibiganiro mva ndakubwira ibiganiro nje ndabipanga inaje ndabimonta ku batabizi uravyumva kenshi na kenshi gusa ari gihindi gihe bivanye narababwiye umukubito ni ikintu cagutse cyane ni ikintu cagutse gitanga ama service atandukanye turakora ubu MC n'ubu nsaze ndiko nkora ubu MC wabibonye turakora ama publicité yaba y'ama audio n'ama video turakora ama mariage ama dote n'ibindi byinshi cyane sasa rero ikintu nagomba kukubwira ibiganiro byose biba bitonze ku murongo hama abakobwa je simagara ku gitsina simara ngo no musanazanye umukobwa canke unazanye umuhungu ego ariko iyo abakobwa bakunda kwimana ibiganiro nivyo ngoma ndakubwire kwanza yo fete urumva je sindaba ngo uyu n'umukobwa canke n'umuhungu nivyo ngoma ndakubwira sindaba ngo uyu n'umukobwa canke umuhungu iyo mbona umuntu afise icyo yobwira abarundi n'isi yose nkabona umuntu content yiwe irashobora kugira ico yubase canke inkurita y'abantu batari bazi mbamura ati uyu muntu niwe akenewe mu mukubito rero sindabanga umukobwa cyangwa umuhungu hama ari abakobwa naho kimwe no shobora kuvuga kindi je nibaza ko umukobwa n'umuhungu cyangwa umuhungu n'umukobwa bose bagumara abantu murumva ko atanyishuri je karanga Gael ndiko ndakubara umbwire soke ukoresha kuko ukunze kuronka abakobwa bandi tutaronka bane baba baby wiruka inyuma insome naguma kubwira yo nukuri sindakora inzara sindakora abakobwa bacu mu entertainment akakwana baragafise ndaza baca babimenya uramusaba ikigano yo inzara zanje zisa nabi imishatsi yanje isa nabi sishobora kuja kuri tele man insome ariko akubwira ko atarakora inzara ataragira muka zona kwa Gael kavuga ko ha none Gael afise umutima none wewe kutawa uyimviriye ukibarondera gute wavuze ko zara abantu mutabamwiyumviriye ro kibazana gute hari gihe Gael ndiko ndakubwira hari ukuntu akagazi kacazi ukuntu kamenze ashaka kubona umuntu kavuga ati wow kamwiyumvira kazibona wapi nibipashije mugabo kwa Gael na kuko mwiyumvira hari kimwe hari ibintu bitandukanye Gael hari kuntu wewe abo bakobwa nyene utumira wamubafise ko n'inkuru twe tabatuzi kavuga ati je niyo yari kuzi wanje cyo naco narinzi naco nari kumubaza Gael nk'inkuriza akarorero tugende nka kwa Delicia Isaac TV maze ko ibiganiro bibiri ariko ikiganiro ca mbere mwakoranye man warasisanguye ibyo bintu ndavuga ati Delicia nawe kumunzanira cyo nivyo navyo nzi ubikura ari amakuru yakura urabona uko bigenda kose turi mu bantu kandi abantu bavuga hari ibyo tubona n'ibyo tubwirwa ibyo tubwiwe ngo ni na Delicia avugwa ko ni na Minouche avugwa ko yuko man abantu baravuga urana naho twicaye batubonye ko twicaranye
uravyumva haro n'umuntu ushobora gusanga ariko aravuga ati Juste Gael no munsi yakoranye emission na Minouche yani just ko turi ahantu hari abantu nenda kubaza ikibazo nenda kubaza ikibazo agomba ari umujamara yigeze kuntera inkuru ngo cego ngenda n'imodoka cyane buka karirimbo umuraperi umwe yigeze kurapa atawende na gare wezi yaca migu abantu twese tugenda n'amaguru Rastaman ntibagutera ubwoba nubyo afise best Mercedes haranashika agaca yiruka gatambuka no munzu none nuko bimeze twese tugenda n'amaguru kare bakingatisha gare jemgira donc biriya bintu vy'impuwe vy'ukumenya inkuru z'abakobwa cyane bivahe siza abakobwa nizabango tubazuzifite especially abakobwa twe turagutinya no kuguha ibiganiro none bizije umbwiye ngo mikiganiro ngene njugumira uraninya man ninga jo ninyiriki uko kuntu kwa uja kurondera ibintu tare isura ugacuzana umuntu aticara numvise ibi nibi why ubikure kwa nkakarorero nka wewe igihe menya yuko mwapanze ibintu na gasore Skasasa. Haruzi bikate. Ntaza bikate. Scott, ntaza bikate. Uravyumva? None ndakubaza ikibazo. Nk'umuntu yaragufise kwiciyuvira akavuga ati ujya mwana w'indero, ujya mwana tubona ko muri entertainment benshi baza bagahindura imico canke ibindi reka ndabico ndamwiyumvira haba mu nyuma gaca bona umenga winjiye mu bintu menga birihutiwe cyane bigiye ku mugaragaro kandi twari tuzi ko ubuzima bwa wewe bwari private wowe nyene n'ubucize ku mugaragaro uravyumva none mvuze ati Minouche namenye inkuru yuko base yateguwe hama nkakubaza yuko vyo barivyo hamukanyishura hama ndabimenye nkakubaza n'impamvu nico bagomba gushikako bakurenganishe ko cyari kiganiro ntabwo ari base cyari kiganiro dushaka kuza turakorana swat je ndashaka ndagafukaga ku TV ama inyigisho tubazoze barakuramwo Gael inyigisho bazoze barakuramwo tukashaka ukintu ibintu nkabijya biza birabaho ariko mwababwiye ko ari bikino nico gitubaje nashize ku mugaragara ati ibintu bimeze kunuko afete hajya we twakoranye ikiganiro tutaraheza izo nyigisho zacu tuzibereke twashaka kubicira hagati sad Gael neda nyabo neda kandi makinchana Gael jemgiye wowe ari ukuntu umukobwa wese aji wawe ateza kujugumira aya Gael urabizi nawe uvuze wese uvuze nande reka tugende ku bakobwa bose bakoze ibiganiro iwawe inde je ko nzigihe dukorana na je watangwa n'abahungu rimwe na rimwe harigiye baravuga bati Juste rimwe na rimwe jewe no kuri kwimana je ugasanga aratinye kuza mu kiganiro kubera yibaza ko inkuru yiwe nayimenye inkuru zawe ko unabikreya wewe oya sindabikreya uranabikreya harukuri kwa wewe igenda kubaze reka dusubire muri video wewe ko nari ndabizi ko ufise umukunzi aba hanze igihe navuga yuko udakorana gasore ufise umukunzi ari hanze eswe nari mbeshe warabishedeje kuko wavuze ngo aba Canada naje Canada nandwe tuzinanye yabayo jewe twigeze tugira bose n'abagenzi banje wewe umva utabe nivyo ndiko ndakubwira eswe wari ufise umukunzi aba hanze cyane yaba hanze ego mbwa ntiyari Canada we ijya Canada waje uyikuye ikiro nagomba kukubwira uravyumva tuba mwisi uravyumva era abantu baravuga toujours agoma cyane hamikinacu je nibaza yuko tuduhagara ku makuru duhora dutanga cyane kuko nibaza ko apa yo kugeneraliza ngo abakobwa kuko uvuze ngo abakobwa je namaze gukorana ibiganiro n'abana bakobwa tureke n'abahungu n'abakobwa n'abamama n'abaki uravyumva kandi nubakinsaba ati Juste Gael dukora ibiganiro kandi n'abakobwa nyene bo muri entertainment n'ubu niyo no kureka muri entertainment bo bareke uravyumva bakabwira ati Juste Gael abaririmbyi kazi gusa mugabo Gael reka cyo tugaruka handi je uno musi jewe nakumoza kare jembwira wewe urasukuna abakobwa twebwe dukora akazi nk'aka kiwawe apana abaririmbyi kazi nibarimwe abakobwa bari urumva ubikuye mu bakobwa bose je nahereye mu bakobwa cyasanga ahubwo abaririmbyi kazi ntangorane bafitanye na Gael kwera nce nibwo ba Bernice bakubita ibiganiro vyizi wawe kandi mu mahoro mugabo Gael umukobwa wese mu YouTubers uzufise ivyo mwagiriza Gael warigeze gukorana na Delisia ikatwe ku Delisia nyene ucuramubwira ngo muri Magic TV ngo jya madeba mukora ngo biravugwa yuko ngo mamurondera abagabo man wewe
Gael urasi cemeza cuko abantu bakora amadeba baba barondera abagabo kwanza bavuze iyo Magic TV hari n'indi televiziyo nayo nyene sinigeze mvuga televiziyo okay Delicia iriya televiziyo yindi ntayarakora kikiganiro mugabo yagikora muri Magic TV bisigurike twaciye twumva ko ari muri Magic TV mwe nivyo mwibwi none Delicia uramubona hari ahandi muri deba ziri habiri hari muri Magic TV hari ahandi none hari ahandi Delicia ntawarabona wamubona muri Magic TV niyo group yararimwe mico genda bakeke nabande ba yamusheri wa nibibaza ko ari kubera ikihagaritse kugaruka muri deba oya iwanyu natari mu navuze bijyantwe tubizi gituma yahagaritse ariko wowe kivuga ari mbatari banga yego si banga yahagaritse ko Isaac yarambwiye ati dede none wewe ugira aboneka ama televiziyo abiri nawe ubona bimeze gute ga Davis yawe kandi birumvikana ariko yari umutumire ni yari umukozi yari umutumire mugabo agumye aboneka ahantu habiri nawe uravyumva Isaac ni mujamani nivyo birumvikana kubera nanje sinoja muri kiganiro ciyo nkaza ndajayo misi yose birumvikana ariko ndashaka kumbwire ako kantu watwagiriza iri ziriya zari deba akantu watwagiriza akantu watwagiriza ubona yuko abakobwa bose babaye tubizo wa muri kurabagiriza bashaka abagabo bafise abaha amahera ingwere jewe twarakoranye ikiganiro urambwira ngo urimenya ngo ibintu byose genre twebwe ndashaka kuyimenya oya navuze uri sure ko oya kurandenganya navuze gutse uramwe neza ko navuze ko nimenya ico kiganiro raza ahantu kiri ku mukubito twakorana turi babiri bisa cyarapfuye wavuze ati nje gano cyapfuye naje ntibuka niwage posta janzo je muri comment cyapfuye amajwi Gael wachumsikaza office kwa kuri kuranyisaraza reka nabwira ikintu kimwe rero ari ikintu utazi bana kwisi abantu bari gutatu hari kuntu we wize je ntakuzi hari uko je ndakuzi wowe utiyize uravyumva hari n'ukuntu rero we uri kandi kuri ni kumwe no mu gifaransa no mu kirundi ukuri ni kuja muri bwinshi bibavuga ngo amakuri ngo bwinshi nako ngo ubukuri pluriel basi urumva no mu gifaransa nuko nta verite baho bavuga la verite uravyumva wonyishura straight yo tugiye naho nivyo ndiko ndakubwira je uyonje hajya mba fisa amakuru uravyumva swat kuko ndagomba gutera inkuru haba umukubito si jeje nyene hari nguvu nyinshi z'abantu basuga umuntu mugongo inojwi wonyishura impamvu rega rico riko ndakubwira rero umviriza mu buzima bw'iwanje sinigeze njene harizo urabona we wawe navuze ngo abakobwa bose mu nyumuryango mu tubeze mu nyumuza mu biki uravyumva jewe nta nari mu urasi kibazo n'abakobwa nega ikibazo cyaye urasi cyaye kandi biva ngaho kimbwiye wa nagwaze je mfise ikibazo n'abakobwa ko tuba twicaranye kwe ufise ikibazo n'abakobwa ukuntu wa muri kurabagiriza ibibazo by'ibiki jamva ngaho mbwiye impamvu ikibazo kiri ikibazo gituma Gael y'Amerika aragiriza abakobwa nabagira iki Gael abo bose kuravuga bavuze ko la belle nice abariri ivyo muri abari muri entertainment atakibazo nakimwe oya abakobwa uravyumva ubu naho bavuze ngo abayitubeze okay je ushaka nje ndi hariya muri affaire yindi hariya babandi waza kwagiriza ubabwira ngo ntashobora se bavuga ngo ntashobora se bahanura hari abo wavuze hari uwundi mukobwa yaje dada Darlene yaraje bamubwira ngo ntacafise hanura uri sure ko ari fe navuze jango Jean washatse kuvuga gutu ushobora guhanura umuntu kandi nawe ari vyo ukora Jean atakarorokeza wabaye atakarorokeza watanze sivyo navuze oya nibaza ko kiya kiganiro kubagikurikirana barakikurikirana kandi ama commentaire yawe ko kajya kanda gafise ni telefone yaje nagakase yego n'abagifise amantuzeya n'abashoboye kukiraba ama commentaire yawe twarayabonye eka vyongeye na dada wenyene na dada ugiye kubiraba ntavyo kuvuga ngo Gael ngo urashigikirwa cyane ushigikirwa ko si competition si higanwa cenje gukira ikiganiro na Minouche simbanje kugira ngo barabe ko ngo Minouche ngo ndamwishura neza cyangwa ngo mbaza neza mbanje kugira ngo twinforme abantu nimba ari byo dufise tubaha cyangwa naho tugira ico dushobora uriya ntabwo urasanga ko exagera ku bakobwa Gael baba YouTubers oya nabwo urabibona ko exagera kuki usavye ikiganiro wese ubu bufise akantu kaja gufyonda quelque part kababaza why cyese nibaza ndenga wewe ndaguha karo we taga karo para kugeneralize taga ati nkagiye kuri jewe wavuze akana jewe nagiye mbona undondera ndavuga Gael uyu kwari karandondera
arafise ibyaza ibimuzanye no mu mufite bikimunyegeza ndakubaza ndakubaza nk'akiya kiganiro muvuze ngo caba Darlene sivyo kiya kiganiro muvuze ngo caba Darlene je nibaza kiya kiganiro ngo caba Darlene uravyumva warashaka icaba savuze cyari kibazo ndamubajije hamarambwira ati dutanga akarorero ndamuha akarorero arambaza ndamuha akarorero ati we waragiye ku mugabo uravaye ico yaracemeye ico cyumva ndatanga n'akandi karorero kabajya abakobwa bandi bavya yaba ujya ntuze bajya bandi bavyariye imuhira uravyumva igihe navuga ko yavyariye imuhira ntibibaze ngo hari inziga ibirimo canke nikita ngo yavyariye imuhira kuvyara n'umugisha kuvyara n'iteka hari abantu benshi bafise amafaranga batararonka amahirwe yo kuvyara hari abantu benshi uravyumva mu vyo babona bo basigaje kwisi n'Imana yobongera isahimwe uravyumva yo bahezagize ikibondo rero iyo tuvuze ati uno mwigeme yaravyariye imuhira canke naho yagize ibi nibi je mbanje ngaho kugira ndakubaze ikintu gishobora kuremesha na wa wundi agukurikirana hama gitume uravyumva gitume kina mwubaka gusumba kandi tureke ibintu vyo ndakubwira ikintu kimwe ndakubwira ikintu kimwe reka nuracira mwe ndakubwira ubwo mushaka kuncanga ega wewe ugomba ko ndakwishura ibitarukuri je ngo reka ndakubwira gaye ndakwereka igituma uri kurakara reka meze none wewe ikibazo kibaza wakibajije si Jean ku hari igihe uvuga ushatse nk'ivyo uri kuravuga nige wovuga ati hey nabakobwa go gukurikirana neza nabakobwa bafisi babakozi bagira iki no wowe uzuvuga ushira hasi ahubwo uzuvuga none mwebwe mu gihe ivyanyu bimeze uku muvuga iki cyangwa ugacuza ngo none ngo ari ama YouTube channel yanyu ko mukora deba kandi bavuga ko mushaka abagabo murondera abagabo ngo ariyo mpamvu muvuga ivy'urukundo ngo mwe muyaga ivy'urukundo gute kandi namwe mushaka abagabo genre sivyo ndavuga uri kurandenganya gaye sinavuze ngo mushaka abagabo mushaka sura ibiganiro vya Ange Minouche nikibazo cuko Gaël nari maranyaka kantu mu mutwe imisi shaka umbire ikibazo ufise ku bakobwa ba YouTubers nakibazo nakimwe dufite tubanye neza reka nabutse ba YouTubers bose bakora twumviriza mbere kuri Minouche turi kumwe kandi bose twamatwari mu press conference twamatwakora ibiganiro ipokete mu baramutse bose turabe bose ndabaramutse ngira uwo tutumvika twizere ko Juste Gaël tagi kiganiro tuzosaba ko ndacumukobwa reka ndagwa karorero uwo Delisi uvuga twarakoranye ikiganiro kingi warakibona mugurazi nkaye vyagenze warasavye pardon kora warabonye ko adekonye ndayisavye Delisi urafise amapreuve cyane ivyo uvuze yarabimbwiye numva urafise inkuru Gube ufite umuntu kugira safe pardon nuko aba yabonye ko yadekonye ako wewe ufise amakuru ya pardon ure maze kuvuga ko ufise amakuru yiwawe ntaco no hindira mu makuru yiwawe so tu as pas demandé pardon nta pardon wasavye reka nabwira ikintu kimwe yego jewe urabona je niyo nkubita ikofi nkabona yuko iryo kofi ryawe utashizwe kugira ngo uravyumva kugira ngo rihere okay reka basi ububare bwawe buhere ngemeje ngo bwanje turi sure kagano cha kabiri bwacu gikora vyagenze gute cyo cha kabiri vyagenze gute nitwayaze ko nari nashavuye kwera ikiganiro ca mbere n'ikiganiro ca mbere nakoze ikosi ryawe nkibwira bari ko aratwumviriza nakoze ikosi ryawe ibintu vya gasore urazi ibintu wanyagirije kuri gasore muri ibintu vya gasore vyari ivyo ntivyari ivyo si ibintu mwari ko murakina wowe tukivugana n'ibintu wari kuranyagiriza bavyo batipe ngo bikingo batipe baba hanze ngo mutipe umusheri wa hehe wowe urazi umuntu ashobora kukwagiriza ngo si umusheri wo muri Canada urazi ko abantu badukurikirana cyo bibaza ngo uramufise kandi atawuri wewe ibintu navuze muri bino bintu ntitubizi ko ari abantu bakoresha abantu bagaje guhenda abantu ngo ingena ntaguciriyemo bagaje guhenda abantu ngo je ngo mpemba abakozi 15 12 ugasanga bose nta na déplacement bahereza urora abakobwa ba urumva ngo twa turi inzu ngo turi hamwe bikini biki nakimwe ariha uravye ugasanga n'umujournaliste muriga murabona shining azana taxi vere gukora interview cyangwa agafata moto cyangwa nagatera ugweranda ivyo byose muri Magic TV ivyo nabajije muri rusangi muri noze ivyo muri Magic TV navyo nyine turafise amakuru yiwanye nagere tuzoyavuga ivyo vyuko bazana taxi vere ni bande bazana taxi vere no ni bande bazana taxi vere ningendeshwa nk'izindi sikibi sibibi ariko je shaze kubwira nawe ushatse kubizi ni bande barira muri Magic TV nasanzwe ubizi aburiya rero niyo mpamvu ari kurasaba ikiganiro keke
nivyo bashaka kumubaza mwamwumvise yamafise ibintu vyo gufata abantu bo kuri YouTube ushira hasi ni bande keke musanzwe ngene vyagenze ni umuzanye musanzwe nta numwe ntaza kuko bose uvuze izina rya Juste Gaël bavuga nta kiganiro twakoze bivanye n'umwanya muke nari mfise hama nawaja kuronka umwanya naje fatiriwe nanje navuze ni nkuko ndagoye nk'akarorero ikiganiro cyaje na wewe kimaze gushima incuro nyinshi bivanye ari gufatirwa n'igihe fatirwa nivyama vyabaye ivyo none jewe mvuye muri 5h du matin nta 16h ibiganiro vyose ndashobora kwiyiba gato iminota 30 nkashima nkakora interview nkacangaruka ku radio canke naho ngacafata de 16h jusqu'à 18h nkakora ikiganiro uravyumva rero umuntu afise programme ndende ku munsi akorerako ariko vyongeye arapriorize ibintu rero iyo bishitse ugasanga umuntu yabuze umwanya ntiba bisigura yuko ikiganiro cyaretse gukora kubera wowe utabishaka cyangwa je ntabishaka biba byavuye mbere no ku mwanya cyangwa naho bikavana n'ibihe ndavyumva kandi Gaël amasigurira ibintu narimwe ivyo sindimwo ariko Gaël basimbwira ikosa utubona ko abakobwa YouTubers eske uri muri babandi akari mu mpene niko kari no mu ntama uravyumva hari amakuru menshi abadukurikirana ngaba batazi kandi bitabikeneye ko yose ngo akari mu mpene niko kari mu ntama nikuvuga akari mu bahungu niko kari mu bakobwa Gaël nivyo nagoma mvuge ko abahungu benshi bavuga ko yuko bavugana n'abakobwa rindi bavugana n'abakobwa bari hanze bakababesha murababesha byo tuma abakobwa ariko abahungu namwe ngo musigaye mubabesha habajyaho muri Saudi abo baridoga cyane ari wakubwiye ngo Juste Gaël baravuga ndashaka umbwire wavye ngo kari mu meri ko kari mu ariko harimo bamwe abandi bakabesha ngo dufise projet zinizi bakabarungikira amahera ntibazikora na Gaël arimo nakubwira mu bintu shuraba rero nk'ubiyo dukora ikiganiro ndabikwagiriza oya ufise amakuru zo bimbaza jenza mfise amakuru na kimwe n'amakuru ufise niko nasi kuvuga amazina n'ibintu by'abantu ko batari ngaha uravyumva ariko amakuru yose no cyandashira ngaha kumugaragara kandi nawe nyene urabizi yuko amakuru yanyu na magati yanyu shira ngaha amakuru ya Minouche je bari anacho ndabashe n'abantu banje shira ngaha amakuru ya Minouche mukeneye amakuru ya Minouche twumvikanye ko ejo kuwa mbere dukora ikiganiro amakuru yose nzoyashira bahonje bahe 10% kuko je sinzoja kubibwirira ivy'iwanje bavyita kwibaraguza bibwirire akantu kamwe hama ibisiganzo vyishura kumukubita buriza je navuze abakeneye suite y'inkuru za Minouche tuzogora iganire ejo ndakwibara do munsi ariko interview reka jewe no munsi ego no munsi sinaje gukureka reka je nakure kuri n'abantu banje bari ntacu ndabahisha babwira ikuru rimwe gusa bazi mu makuru cy'umufisi inkuru ya mbere sinayibwiye ko abesha abantu gukundana gasoro inkuru ya kabiri naho muri rari iraje irindire muri rari oya bazobikurira ku mukubito ndabasabigira ugiye bakoze umukubito jewe nibaza ko nta musi nimwe nigeze ngomba kwambika intebe bishushe umuntu uravyumva ego bakunze ba Magic TV ego ivyo muri rari uravyumva ko barabibonye niyo nari reka nakubwira ikintu naraberetse na video babwira ivyo muri rari bigishushe dore video ubiriza babwira bigishushe bakeneye amakuru yose nibaza ko twumvikaye ko tuzokora ikindi kiganiro gaye wamaze kubabwira rari ntubicire hagati yo titre kiganiro kizoba kiri ku mukubito cyaje na Minouche aha je nukukwema hano reka no kugikora babwira iyo rari yo nibuva ko atinya ubwo je nzokwibariza ku makamera yiwanje Gaël sikubibabwira babwira bari ububeshi wowe rari siye waruri how uzi ibintu byabereye muri rari sigwa rusaku si bwa bubeshi kwazi kibazo kimwe ni waruri wewe yuri Bujumbura abari muri rari ntibayikurikiranya atari yo bari Magic channel nagushiriyemo Magic channel kandi si byiza gukora ku minwa ikibazo si witwa kuri umu professionnel hari ikintu utaramenya je ntanda yimwe nza kubaza amakuru ntatohoje utohoza he utohoreza he norokene mu bisanzwe uvuriza mu mwuga wacu uravyumva hari ikintu bita secret professionnel uravyumva niba bikeneye ko je ndakubwira ngo Scott yampaye ayo makuru ngo mu cameraman wangu yarabimbiye cyangwa ngo oya jamba natohoje niba nakweretse video hera ibintu byabaye nivyo ndiko nakubwiye je rero nanje ngabo uje kuzana ibushe ngo nakarambye urya nivyo ega si bushe nakubwiye nti gituma no kubwiye nkura makuru ni secret professionnel neda nyabo dushaka kumbwira Gaël ngurazanye amakuru y'umuntu wumvise nakayakubwiye mva nakubwira ikintu kimwe nakubwiye
je sinumva inkuru ngo nze kuyivuga ndumva inkuru nkayitohoza hama akabasigaye wowe icyo uri kuravuga urumva icyo kari mu bahungu bakora kuri YouTube wewe Landry ngo baravuga yuko bande bavuga kuri professionnel wayiza kuzana nivyo ndiko ndakubwira uravyumva je ndatoza inkuru ndamenya inkuru nkayitohoza hama wasigaye we nawe icyo uyivuga kugira habe urazikira kuri sigara naguciriyemo mu mukuru uzoza wazanye video zo muri radio nyekatimishe hera abarekanwa yuko wari muri ibi buri kintu gituma ndabikubaza ko mba nayitohoje habasigaye ikintu bita equilibre ya info yanje urumva ku equilibre rero ajya makuru mba naronse icyo nkora urumva ndaza kukubaza hama wowe numvise ibintu bitameze neza uravyumva turashobora guhereza abandi babikwagiza aho nyine bakagira ikindi bavuga ifo shanje jewe iki kiganiro ni kugira ku bakobwa baba YouTubers ibi bintu bugira sivyo ibintu bugira sivyo no dore wona gwakaroro kuvyiwawe nagwakaroro gaire ntiyarari muri rari siyo yarari oya nagwakaroro kuraba Magic TV urabizi ko je narindiye kuko narasohoye na video yarari dobisigura iki niyo narindi dobisigura iki ibushe Ibushe niyo tujo nivyo nahereye ko tutayobwira gaera kuri ibushe kandi ibyo sivyo gabanya urusaku ku bakobwa baba YouTubers ugabanye kubinjirira mu kazi ugabanye kwinjira muri novuga vie privé yabo ubone yuko nabo bari ngaha bariko barakora garivuga ngo mbagona kwishura ivyo twinjirira mama igorare bitiko twayago ufise decision yiwawe ingingo wafashe yiwawe rero ryambere ntumiye umuntu nkavuga menshi gutya Chega vraiment aranja mu mutwe kora amayone yawe kiru kinyohera nuko makuru yose yazi je nasi kuvuga abantu bari ngaha abantu batari ngaha mvuze ko wakoze stage kwa uzindwi zibiri mbambeshe ivyo sije nayo kubwira mbambeshe ivyo sije nayo kubwira ntiwabeshe kuko nije nabikubwiye sawa icyatumye uvayo tutari kuri mikro nitwakiyaze je nawe nije nayo kubwira sikijana navuze sawa ikindi naco mvuze yuko Delicia ari umu ex wa Akesi mbambeshe nta mapreuve ahari nta foto yabo ndabona utashize ifoto yabo sawa mvuze ko Delicia akurara mu party mbambeshe simbambeshe ntibagikunda sawa numu ex we peut-être ko ushobora gusanga inyuma y'ikigada baranganye ivyo ndiko naguha rero ubwo ni foto nanje sindavyemeza ko nta foto nabonye ni bush sishobora guca ndabizana mu kiganiro kuko ni bush aba ako barahebaje kandi ari bush wowe ubizi gute gusa tukigihare reka mvuge ivyo kumva kandi mubare ko ari kuvuga amazina y'abandi bantu gusa twari kuvuga gaera kundana na narine narise nande nari yaye nande mumviriza sisho kubizana mu kiganiro kubera ko naravyumvise ntari foto yanyu dukurikirana keneye kumenya ubuzima bw'umuntu uko muririmbya akunda no mumenyesha makuru noreka kumuha iyo nkuru gute sivyo kora muri sio ko ari vyo niba ari vyo niwe wavuze ko bahebaye nanje ni bushe na nanje ni bushe narikoze nkawe oya ariko gusa nta foto nta bag yamwambitse ariko nk'ubu turashobora kuvuga Davina na Ibris ko twarabonye bag c'est vrai mugabo gute ora nabwirite inkuru ara duce nakubwiye agarorero naha twicaye abadukurikira bose bakora tuba basi uravyumva yuko woreka iyo bushe kuzura ayikora bushi hari nta na kimwe jewe nta kintu na kimwe na rimwe jewe ndemera umuntu atabahari urarema kuko nuburi sûr nisho kuza ngo nakasohokana nakatani foto wabonye uwo Akese warigeze ubona ifoto na Delicia ko Delicia cyagusaba ati iyo foto werekana ajya ukayereka abakunzi b'umukubito warayitwereze ntiwari sûr donc ushatse kuvuga yuko nawe ivyo atavyuze naje sindi sûr ako birashoboka Delicia twakora ikiganiro twakora urumva nda kubimubwira kwako sindi sûr bivara we n'intumbero musanzwe ikiganiro cyose ndi kitaramenya kiyo gifise intuze yacu uravyumva hariho teme na angle bivana rero je nawe turashaka gukora ibintu bifise amatema amwe ariko angle zikaba ziri different sasa rero ivyo rero bivana n'umumenyesha makuru n'ingene agomba ko ikiganiro kiba cyoriente atarengeye umutumire vyongeye atazanya makuru y'ububeshi mu gihe rero uwo wese yavyishuye kandi agatanga umuco nibaza ko atarahi wa kuvuga ngo twamusarishije kandi we nyene yitangiye umutumire nako inyishu
narimwe biragukora kivyo wakoze ku kiganiro narimwe biragukora oya je banzi narimwe biragukora ko wumva ari je ndiko ndavuga ndagusabye abanyemere mbere nashavu uravyumva gusa iyo bishitse uravyumva inyisho satanga ifise ikivuze kuko nashobora no kubaza ikibazo ukavuga ati no comment niyo ni inyisho je banzumbwira narimwe biragukorako kandi urabona ari ko banuze abandindiriye tugorere ku mwanya turajeje narimwe biragukorako ivyo wagiye kubaza mu kiganiro kubera kwinjirira umuntu mu buzima kwinjirira umuntu mu buzima ashatse kuvuga twibandanirize gahere avayo guhetsa ikiganiro cyacu ndashaka kumbwire ikintu ubona kuri kuba ntuze abantu dukora akazi kamwe abahungu n'abakobwa twese muri rusange ni giki dukwiye guhindura ni giki muri 2022 wifuza yuko wobona ku ma TV menshi ashoboka changement wobona kuri twese cyambere kwanza n'urukundo ndifuza yuko kujya abamenyesha amakuru y'imico kama bose hamwe bagiye hamwe ngo barabe yuko boteza imbere kino kintu c'imico kama kino gisata naca cyane nibaza ndifuza yuko mu mwaka uza natwe nk'abantu basanzwe bakora kuri YouTube twogira ahantu dukorera hamwe kugira ngo dusenyere ku mugozi umwe kujya amaradiyo ashoboye kuduza abaririmbyi nivyo naje ndakora ku radio fise experience imyaka myinshi ku radio natwe bwe ndibaza ko tugiye hamwe tukiha intego turafise ingufu zo kushikana abandi bantu bataramenyekana izindi tala kure yashoboka ariko mu gihe dukoreye hamwe rero turakeneye gukorera en synergie turakeneye gukorera mu bumwe turakeneye ingene tujya hamwe kugira ngo nibibazo bimwe duhura navyo dushobore kuvyigira hamwe la plupart y'ama TV online ntari yanditswe na sense la plupart y'ama TV online abayo kubera ifashanyo naho mubihisha bo muvugisha ukuri uravyumva ugasanga kamera ni naka yumviriye naka uravyumva apana ko twama twereka n'indi mpanuro nohereza aba YouTube haje bamaze imisi bambwira ngo mfise ikibazo cya miko tube nk'abakongomani nimba ukereye kuyingurira inbox nimero zirahari kumukubita amuyigure ako jendazi umutipe nigeze kumva wo hanze avuga ngo ashaka kuyikugurira naramubwiye ibikenewe n'ubu ndarindiriye Shasa ndakwereka mu message yitwa Eric nimba ariko aradukurikirana na muramuze naramubwiye prix ntiyambwiye ko azungura cyangwa atazungura ariko ari n'umusabimbaza nibaza ko abariho abari numbe amikiri cyakabiri amikubita neza kibazo cy'umukubito hari ingorane novugira ngaha kuri micro n'izindi novugira kuri micro hama je ndafise imbere ko jemba juste gael ndafise ani ma responsabilité menshi si kuvuga ko akazi kiwaje ntagashira imbere canke nuba abankurikirana ariko jewe nka juste gael hari ibintu bimwe kugira nanje mbeho canke abari inyuma yanje babeho uravyumva ntegerezwa kwanza kuvuga ati bibiragiye ku murongo haba ibindi nkavyumvira buke mugiye mba mbona yuko nivyo biba biryoshe gukora ufise akamiko biba biryoshe gukora ibintu bimeze neza ariko ndagomba kubwiza ukuri ndakubwiza ukuri je ndagomba nabwira ukuri je ndi mu bantu bari barakora ariko icyo no kubwira arivyo novuga nivyo novuga gusa icyo novuga nimba ari mikozi itaraza ndaje ndazifuza kandi zizoza nimba kamera yanjye ishobora kuba imeze kuriya cyangwa kuriya ndizera ko one day muri bikimani cyangwa biciye ku makunze ba magic cyangwa umukubito cyangwa abakunze ba entertainment muri rusange hashobora kuza ikintu gikomeye cyane hama dufate nka juste gara karonga kamera nziza kagirane ibintu nk'ivyo wewe nyene urubibona sometimes uraniza kamera Nero ubukeneye cenja ngambwira abantu urumva ngo kamera yanje ngo yaragize ikibazo naka yarayitwaye canke yaribwe ari ibintu biba bitugora twebwe nk'abahungu je nakubwiye je nakuze bivana n'ingene umuntu yakuze hari abantu bashobora guca rero gucanja ngaho ngo mvuge ngo kamera juste gaere ngo yatakari bwambarangwe ngo canke naho ngo Scott yaraje arayitora ngo ikirameneka canke ibiki nibiki ego naje nuvume ngavyo kunda ariko je nk'umuhungu misi yose jewe mpampane numvise byase cyane nkaho nijya 30 bare gukotesha kamera irandembeje niyo cavuga ati sasa aharenge n'ibintu bimeze byo genda ukunuka ariko uko biri kose je nkorera mu cizere kandi bizokunda kandi bizoshoboka byakunze kera twarishuwe haleluya aho ubona ari kiyara gice kiva ngo juste gana kamera $1500 niwo ikoresha akibazo
Gael tugushimiye cyane bro. Wabanye impamvu nari nakuzaniye zishavu. Abo wewe impwemu kandi kibazo dusubiyemo kibazo ariko cyari kimwiki naho tumaze iminota 40 nawe zigaze kimwe kuri ko bakobwa bakuri wawe bazi ba youtubers bataba gukora neza nakubwiye indatuntura gusa nibaza ko ari ubusingaze kwiyumvira tubahamagare bose baze duce tuza ndagukute surprise turi nkabane umwe wese je muri y'ibitugu uni dogani nega kwafira twavuze barakoziganiro cya kabiri wewe nawe tuzokuriganira ejo ndagihinduze ama ubundi nawe uri kurabwa ubundi ngo naco twakoze cyapfuye amajwi navyo nibuka je yoga urakibuka Gael nene fakumeze uko nabwe ko ari umubeshi naco murabyumva Gael wakoze cyane iwacu kuri Magic TV navyo nibuka Gael hano kwanga gutanga icya kabiri kugira kijya kindu ugiposte bashe bakibona Minouche ngozi kiganiro nawe no yishiki kugira ngo tugikora ndagipublic cyarapfuye Magic Gael ko kuri umubeshi reka tugabanye ikiganiro ngaha Gael wakoze cyane kana gushimire hamanize ko ico kiganiro cya kabiri uvuga ko cyatakaye tugiye gukora ariko je cyo nzi nuko maze gukora ikiganiro kimwe na Minouche ama ikindi cya kabiri naco tuzogikora ni waronka kanya shimire Scott kubona yavi arimo numwe mu bantu yari kwara kamera katwaje ziwe zimabura ingene abikora vraiment murabona ko yarabizobera ceza ama TV online menshi cyane hari umuntu yambwiye ati iyo ndavye Scott ari kuri kaya kajeho kuki mbona mbenga rakarengeye Scott niombe nikumbuke code ya nani ya kure nani Brooklyn ndafise banke nabitsemo amafaranga tangere basi nikuje ka V8 ama V10 wibuke ko ata microfise mgazo kugira V8 sawa arabantu batunga 50 baratigisa imyaka yose tarufise n'icizera arabatunga ari umuntu atunga sigaje umwaka umwe bwirabeho naje ndakubwiye ati code yanje nicerekane ko mfite icizere ko ejo nzo wundi muntu ntabumera bw'Imana nariye kandi jewe ikintu shimira Imana mu barundi bashima uko babaye lakimosha abashimire cyane bakuze bamenye subscribe kuri Magic TV subscribe ku mukubito ndagushimira Minouche byari bifise impwemu nawe wajukaniye yuko JUSTE GAEL ngo ukeneye ngo yuko ngaka ntibizosubira reka ndababwira ko ndabakunda cyane bakunze Magic TV merci beaucoup mwakoze cyane ngira ari talk show sinzi ko cyari kiganiro twari tubonye ngo twubayagira kunyene merci beaucoup cyane one for me daddy